Turabaramukije cyane bene data bakunze b'ikiganiro umutsima w'ubugingo amoro y'Imana niyo tubifurize ngo cecekare kubana namwe mwese. Turabaye kandi ikaze muri bino biganiro byacu bisanzwe bitambuza kuri no mbonesha kuritwa Ntamvuridahita. Mukamuteramanye na jewe mwene so Janvier Imana irambo nasanzwe ndabategurira bino biganiro nkongera nkabibashikiriza. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cuno munsi. Aha tugomba dusangira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo c'amazaburi izaburi 125 dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu ariko mugabo tutarasanga no majambo reka twiragize Imana dusenge. Ni umuco mwiza gusenga imbere yo gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ibane natwe idukoreshe tugendere iganirize imitima yacu. Ijambo tugiye gusangira rigira akamaro rigico rihinduye mu bugingo bwacu kandi rigene ico rigize rikoze riremye gishasha mu bugingo bwacu. Turabahaye ikaze kadusenga Imana rero hanyuma duce dusanga no majambo. Turagushimiye Mana nyaguhora ku ngoma wewe mwizigirwa utandukanye nuko abantu bameze. Turagushimiye cyane kuduhaye kano kajyo keza kugira ngo dusangirire ijambo rizima n'abantu bakunze ba bino biganiro. Turaguhaye kaze rero ngo bane natwe tugendere imitima yacu iraciye bugufi imbere y'inyundo zawe. Ngwino uyiganirize, ngwino uyigaburire, ngwino wongere uyigishe bishasha bivuye mu mutima wawe. Urakoze ivyo ugomba bitubeko n'izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye. Amen. Nuko rero kadusome ijambo ry'Imana nko twabivuze mu gitabo c'amazaburi duhera kuri wa murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatatu turaba ingene havuga. Indanzi y'amajambo ivuga ngo indirimbo yo mwiduga. Murongo wa mbere uvuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Dusubiremwo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Umurongo wa kabiri uvuga ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose. Kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi boye kuramvurira amaboko ibigabitanyo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba bino biganiro. Nta n'amajambo tumaze gusoma twumvise uyu mwanditsi w'amazaburi yavuze ku kintu citwa kwizigira uhoraho. Hanyuma kandi yavuze akoresha ico twavuga ngo ni parallelisme, abangabanganisha, akompara, agerageza nk'aho bango yashize ku munzane abizigiye uhoraho n'abatizigiye uhoraho, bizigiye ibindi bintu vy'ibintazi canke bizigiye abana b'abantu nkabo. Imana yacu nidutabane mu buzima. Birashoboka cyane ko umuntu aba hafise abo yizeye. Birashoboka cyane ko mu buzima umuntu ashobora kubaho yizigiye umuntu kanaka akumva ko atomuhemukira, akumva ko atogoka, akumva ko atomubabaza, akumva ko atomukomeretsa. Ivyo birashoboka, birabaho, twama twabibonye, twama twavyumvise canke mbere twama twanavyibonye ko. Rero uyu mwanditsi w'indirimbo tubona ari indirimbo bavuga ngo ni indirimbo yo mwiduga. Izi ndirimbo zo mwiduga twarazivuze ko muri zaburi raho twavuzemwe muri video iraho twise ngo uku ni kuhoraho yabaye mu ruhande rwacu, aho twerekanye izi ndirimbo zo mwiduga ko zari indirimbo novuga ngo zazifisa akabijya, zazifisa aga particularité zisangije. Abisirayeli izi ndirimbo ngo bakunda kuziririmba cyane bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hari iminsi mikuru Abisirayeli badugamwo bakagenda i Yerusalemu bagiye kugira guhimbaza iminsi mikuru gatatu mu mwaka. Ivyo ntitubigaruka ko twaravuze iyo minsi mikuru no mu yandi ma video kumburengerango n'ivyabango ngo tuzobigaruka ko kubera twaravyemeye ko tuzokora video zizoba zitumbereye kuvuga iyi minsi mikuru Abisirayeli bahimbaza kera. Ico umwe wose warugamije canke se ubutumwa, kuko umunsi mukuru wari wose wari ufise ubutumwa budasanzwe bwavugwa kuri uyo munsi. Imana yacu nihimbazwe. None rero
iyi ndirimbo rero imwe muri izi ndirimbo zo mwiduga tubona zitangurira kuri Zaburi 122 zigahera kuri Zaburi 134. Ni indirimbo rero baririmba bariko baraduga bagenda Yerusalemu. Bariko baraduga rero ngo bagiye Yerusalemu baraterera mu kajwi bakagenda bararirimba izi ndirimbo ya mazaburi, aho bagenda bavuga ibikomeye Imana yabakoreye. Ahari naho mbere bakagenda basenga basaba Imana ibyo bipfuza kwibakorera, bipfuza ko Imana ibagirira neza muri iyo minsi mikuru bagiyemwo. Imana yacu nihimbazwe. Hano rero tubonye ingene uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo abizigiye Uhoraho ntibameze nk'abandi bantu abari bo bose. Abizigiye Uhoraho ntibasanzwe. Abizigiye Uhoraho barakomeye cyane. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni, kuko uyu musozi Siyoni utandukanye n'iyindi misozi itandukanye dusanzwe tuzi. Ico gihe muri kahise kabo hari imisozi myinshi, hari ico bavuga ngo imisozi y'Igiribowa, kumbe n'indi imisozi ya Lebanoni, n'indi misozi kumbure za Negebu n'ahandi. Aravuga ngo abizigiye Uhoraho rero twebwe Abisirayeli tubagereranya n'umusozi Siyoni, kuko umusozi Siyoni n'umusozi udashobora kunyiganyiga, n'umusozi udashobora gusegenyeshwa, n'umusozi mu yandi majambo novuga ngo naho hoza kinyamugigima uyu musozi Siyoni ntibakorako. Uyu musozi Siyoni ntukogwako. Uyu musozi Siyoni nta kintu gishobora kuwunyiganza. Uyu musozi Siyoni ni umusozi special. Uyu musozi Siyoni ntuhangagwa. Uyu musozi Siyoni nta muntu ashobora kuwuhangara. Uyu musozi Siyoni ntushobora kunyiganyizwa. Abizigiye Uhoraho rero ntibameze n'imisozi iyindi ariyo yose, ariko bameze nk'uyu musozi Siyoni udashobora kunyiganyiga, udashobora gusegenyeshwa, udashobora kubomoka, udashobora kwibagiranwa. Amateka yawo n'amateka yihariye. Amateka y'umusozi Siyoni n'amateka adasanzwe. Birazwi neza ko umusozi Siyoni ari umusozi udasanzwe. Abizigiye Uhoraho rero batizigiye ibindi. Birashoboka yuko hari abizigiye ibindi by'ibintazi, birashoboka ko hari abandi bizigiye kumbure bagenzi babo, birashoboka ko hari abandi bizigiye imiryango, birashoboka ko hari abandi bizigiye kumbure abo bangana, abo bakuranye canke abategetsi, abami, abatware, abagabisha bafise ingabo. Birashoboka ko hari abandi bizigiye ubutunzi, birashoboka ko hari abandi bizigiye kumbure ingabo nyinshi zibakingira, zibacungera umutekano. Ariko abizigiye Uhoraho batandukanye n'abo bantu. Abizigiye Uhoraho barasumba abizigiye amafarasi. Abizigiye Uhoraho barasumba abizigiye abahambaye. Abizigiye Uhoraho yemwe badisimwe muriko murumva iyi ndirimbo, twebwe turiko turaduga mu minsi mikuru ya Yerusalemu, mwumve tubabwira ubutumwa buri muri ino ndirimbo. Tugomba kubabwira yuko abizigiye Uhoraho Imana yacu twebwe Abisirayeli batandukanye cyane gose n'abizigira abana b'abantu, kubera nyina w'umuntu yo kwibagira uruhinja yavyaye. Ariko iyi Imana yoyo, ariko Uhoraho wewe abamwizigiye, abamwizera batandukanye n'abizigira abana b'abantu, kubera yuko wewe aduhoza mu kiganza. Mbere inzitiro zacu azihoza kw'amaso. Mbere aratwitayeho, mbere aratubabaye, mbere aratwitwararika. Kandi ikindi adushushanije mu biganza byiwe, uko bukeye uko bwije aduhoza hafi ku mutima w'Imana. Twibera mu bwigobeko bw'isumba byose. Imana yacu nihimbazwe. Abizigiye Uhoraho rero bameze ngo nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiga. Imana yacu nihimbazwe. Bavuze ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe. Imana
yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. Uyu musozi Siyoni na Yerusalemu ni amazina abiri ariko wo yose atumbereye kuvuga umusozi umwe. No kuvuga igisagara Yerusalemu cubatswe ku musozi kera wahora witwa Siyoni. Ni kuvuga rero bavuze Siyoni na Yerusalemu ni nk'aho bavuze no epreno z'umuntu, amazina y'umuntu nk'uko umuntu usanga yitwa amazina abiri cyangwa hari n'abitwa amazina agize atandukanye arenga abiri. Imana yacu nihimbazwe. Rero aravuga ngo nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu. Nasomye komantere biblique ivuga ko ibintu by'aya mazaburi baririmba bariko baraduga mu minsi mikuru. Ngiyo bariko baraduga ngo haragera ahantu bagera Abisirayeli ko baraduga ngo bakagera ahantu ngo batereje amaso babona i Yerusalemu rero ku mugwa mukuru iyo bagiye guhimbariza iminsi mikuru. Rero ico gihe niho bagenda baririmba izaburi ivuga ngo nzunamurira amaso yanje ku misozi ngo mbega gutabarwa kwanje kuzova hehe. Bagavuga ngo gutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Imana yacu nihimbazwe. Ngo bariko baraduga mu misozi rero barashika ahantu ngo batereje amaso babona hariya i Yerusalemu, hama ngo bakabona ingene ngo Yerusalemu cyangwa se Siyoni hakikujwe cyangwa se igisagara cy'i Yerusalemu gikikujwe n'indi misozi myinshi, kandi bigaca bituma umusozi Siyoni cyangwa se Yerusalemu ubonekana ari umusozi uberewe kuko ukikujwe n'indi misozi. Agaca bavuga ngo rero nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko n'uhoraho akikuje abantu biwe. Byoshoboka ko baca mu bigoye, byoshoboka ko baca mu bibazo, byoshoboka yuko bageragezwa, ariko aba bantu naho boca mu mageragezwa, aba bantu naho bobabazwa, aba bantu naho bogwara, aba bantu naho boruha, aba bantu naho bohamwa, aba bantu naho bokena, aba bantu naho boba bamagara make, kuko bizigiye uhoraho. Hari ikintu kidasanzwe kinyegejwe muri ADN yabo, hari ikintu kidasanzwe kinyegeje muri bo kubera ko bizigiye uhoraho. Kandi uhoraho bizigiye nawe akaba ari Imana idahinduka, akaba ari Imana idahemuka, akaba ari Imana bakikuje nk'uko Yerusalemu hakikujwe n'imisozi ikikuje Yerusalemu. Aba bantu barahiriwe, novuga ngo bari muri protection speciale y'Imana, novuga ngo barafise inkinzo, novuga ngo aba bantu bari muri antibar, abantu bizigiye uhoraho. Mu yandi majambo bakikujwe nk'uko Yerusalemu kikujwe n'indi misozi. Aba bantu uhoraho hakikuje, aba bantu bibera mu bwigobeko bw'isumba byose, aba bantu bizigiye uhoraho bakuye ibyizigiro byabo ku bana b'abantu, bakuye ibyizigiro byabo ku mafaranga bakabishira mu Mana. Aba bantu bizigiye Imana bakayiha agaciro gasumba ako baha abana b'abantu. Aba bantu bizigiye Imana bakayiha agaciro gasumba ko baha amafaranga, bakayiha agaciro gasumba ko bahora baha abapfumu. Aba bantu nk'uko Yerusalemu hakikujwe n'indi misozi, bisigura ngo nta kintu na kimwe coro nk'ahantu gica ngo kidwebere cinjire mu mugwa Yerusalemu kuko hakikujwe. Novuga ngo hari urupangu, hari clôture ikomeye, hari antibare, ni hari urupangu ntamenwa. Aba bantu rero naho boba bariko baraca mu bibazo bikomeye cyane kuko bizigiye uhoraho, aba bantu barahiriwe, bameze nk'umusozi Siyoni. Ni koko ibibagerageza bizobagerageza, ibibarondera bizobarondera, ibibagwanya bizobagwanya, ariko kubera yuko bizigiye uhoraho, kandi abizigiye uhoraho nabo bakaba badashobora kunyiganyizwa n'ibiriko birabarondera kubw'ibyizigiro bizima bashize mu uhoraho. Aba bantu baca bamera nk'uyu musozi Siyoni, ntibashobora gusegenyeshwa, ntibazotsindwa, ntibazokwiropriya, nta kizobanesha, nta kizobashobora,
kuko imana bikomejeho ni imana idasanzwe, ni imana igambiriye kubagirira neza. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Nano majambo rero numva twosangira, sinzi birashoboka yuko hari habo wari wizeye cyane, birashoboka yuko hari habo wari wemera cyane muri ino minsi ukaba wumva umengo wabahereza ku mutima, ariko mugabo kubera ko ari abana b'abantu ugasanga barahindutse, bagahinduka bakaba barahemana, bakaba babankuwunguka batagomba ko hari ico woshikako. Birashoboka yuko hariho disappointment wagize mu buzima, birashoboka yuko muri kino gihe uri kurabona barabizigirwa, abo wahora wemera, abo wahora ushiramwe ivyizigiro, ugasanga ibintu vyahindutse. Nagomba kukubwira ngo mwene data, kura maso ampromyeriye ku bana b'abantu. Nubona umengo ubwa mbere na mbere wo kwizigira abana b'abantu, nkaho umengo naka niwe bukiriro bwawe, naka niwe afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ukabona umengo naka hamwe yokwanka woba waswe n'Imana. Oya, uwo umunsi wari we wose arashobora kuguhinduka kubera abantu barahinduka, ariko hariho udahinduka, hariho udahemuka. No kubwira n'uyu Uhoraho. Abisirayeli baravuga ngo abizigiye Uhoraho tugiye gusenga muri no minsi mikuru Yerusalemu bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Niwizigira Imana kuruta uko wizigira abana b'abantu, niwizigira Imana kuruta uko wokwizigira muyomba wawe, niwizigira Imana kuruta uko wokwizigira abahambaye, niwizigira Imana kuruta uko wokwizigira mwana shaka n'uwo mwubakanye, bizotuma ibikurondera byose, ibikugwanya byose, amarushwa n'amageragezwa, intambara z'uburyo bwose, naho hozi nkukura, naho hozi imvura yisegenya irondera kugukura mu buntu bw'Imana, ntizogushobora, kubera yuko uwo wizigiye novuga ngo ameze nka burende. Hariho indirimbo baririmbye muri iyo minsi yarenganye bavuga ngo Yesu ni burende, ngo kandi ngo nta nkubi kubita burende, Imana yacu nihimbazwe. None rero uwo wizigiye arakomeye cyane gusumba abana b'abantu, arakomeye cyane gusumba ibikugwanya, arakomeye cyane gusumba ibikugerageza. Kubw'iyo mpamvu rero shishikara wizigira Uhoraho, shira ibyizigiro byawe byose mu Uhoraho gusumba uko wokwizigira abana b'abantu. Abana b'abantu nibyo wobizigira, ariko hakaba ahantu ugarukiza kubera barahinduka. Umwanya wari wo wose bashobora guhinduka, ariko Imana yoyo niwayizigira uragomba uhereze ko, kubera ko Imana ntihinduka, ntihemuka, ntibesha, ntiyibagira abayo, ahubwo abayo ibakikuje nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu, kugira ngo bikunde ntagire ikintu na kimwe gishikira aba bantu bizigira Uhoraho. N'abahigwe abantu bizigira Uhoraho cyane kuruta uko bokwizigira umwana w'umuntu, kuko abantu ntibazohemukirwa. Ariko n'abahombe abantu bizigira abana b'abantu nabo gusumba uko bokwizigira Imana, kuko abo bantu umunsi umwe bazohemukirwa kandi bazotangara. Ubundi yavuze ngo bazotangara muri Matayo 5, aho muri Matayo 5 naho havuga byinshi, harimo n'ibijanye n'iby'abahigwe mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu ntidutabe. Nano majambo rero numva mfise ego nagomba gusangira na mwebwe. Sinzi rero mbega aho bari ibyo umaze iminsi wizigira, ukaba warizigiye abana b'abantu mugabo bakaguhemukira. Mbega nta bantu kumbure bagusizemwe imvune, bagusizemwe ibikomere, wumva umengo ubuzima bwawe bwarangiritse, umugani w'abaraho bwarononekaye, bari abantu. Ariko mugabo ibyo bikomere watewe n'abana b'abantu ntibikubuze kwizigira Imana, kubera iyo umuntu yahemukiwe, uko iyo umuntu yakomeretse agira tendance kudasubira kwizigira ikintu na kimwe, kubera ukwizigira kwiwe hariho uwo yaguhaye, hariho abo yaguhaye ibyizigiro by'iwe, hariho abo yabiherejemwo, hanyuma baca baramukomeretsa agaca yumva umengo ntiyopfasubiye kwizigira umuntu n'umwe. Ariko Imana ndagunda kurasira ndakubwira yuko by'ukuri Imana uyizigire uhereze ko ntizoguhemukira. Imana yacu nihimbazwe. None nano majambo reka dusenga Imana. Nta magwara ahogwa
tuzosubira mu kiganiro umutsima w'ubugingo cy'ubutaha mutekere utwundi nawe yavuze ngo twaruko turamaze dusenga Imana turagushimiye Mana nyina amahoro tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise abakwizigira bameze nk'umusozi Siyoni nta kintu na kimwe gishobora kubanyiganyiza hariho byinshi muri no minsi biko biranyiganyiza abantu turakwingize rero ngo utabara umuntu wese yamaze iminsi mu biriko biramunyiganyiza umugendere umugirire neza umusubize mu ivyizigiro umuntu ivyizigiro byari byaheze umusubize mu ivyizigiro urakoze kuri Imana ivyo ugomba byose bishishikare kutubako mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye amen.